ibikorwa biriko bigenda neza nukuri ndashimye cyane guko ngiye ndafata igice kimwe kimwe twahereye kuri barrage ibice bigeze nko ibikorwa bigeze ku bice 99% kwijana. Hanyuma tuvuye kuri barrage tugenda kuri desableur kimwe gikuramwo imicanga muko amazi agenda mu matwiyo cyaraheze twavuga ko ari nko ku bice 99 n'ibice 9 kwijana. Haswe dukorwa dukenya two gukontorora gusa ahandi ho byaraheze. Tuce tugenda rero ku matwiyo ayo two kwita le conduite d'amene bikorwa biriko birabandanya gose naho nyene bimeze neza aho bigeze ku bice nka 96 n'inusu gutyo. Tukaja tugenda kuri tinere naho nyene ibikorwa vyaraheze. Tinere ni hajya mu mwobo amazi avuye muri hajya matwiyo mu bifata bita conduite d'amene hajya ibikorwa vyaraheze bigeze ku bice 100%. Tuvuye kuri tinere tukaja tuza kuri conduite forcée ujya mu ajya matwiyo ya miringoti minininya izana amazi kumumanuka munininya yongereza ingufu cyane. Naho ibikorwa naho nyene bisa n'ibiriko birahera ko tugeze ku bice nka 97%. Tukaja tuza ngaha rero kuri kunzu izohingura amazi yakura mu muyaga nkuba cyo twita maison de la centrale. Ibikorwa naho nyene bisa n'ibiheze aho tugeze ku bice 98 gutyo kwijana. Hasigaye nyene dukorwa duto turi mu majambo akiko bimeze neza. Hama rero hari ivyo bita ibituro vyaraheze ibice nk'ijana kwijana. Hanyuma havuye ibituro haca haza rero rya mihora itwara amatara naho nyene imihora yaraheze yose ku bice hafi 100%. Hasigaye tuko gukontorora gusa. Muri rusangi abene gihugu no bamenyesha yuko umurinda ari mwiza ko atakiduciriyemo kandi ko mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu ntango z'ukwezi kwa gatatu twiteze yuko dushobora kuronka amatara ya mbere avuye kuri urugomero rwa Jiji Murembe. Iyo ariko arabikorwa les travaux de finissage niho ushira inguvu nyinshi ugakurikirana neza yuko ntihagira akantu gatanya kihenda kuko ubu turiko dukora ibikorwa tugatangura ibikorwa de précision hamwe tukora ibintu atakwihenda birimo. Rero ubwo duce dukenya dusigaye no duce dutuma dukora gose ngira ko mbwira abakozi ba Regideso babikurikirana hamwe n'umuhanuzi wacu yabita engineer conseil bakomere cyane bakomeze ijisho guko twihenze cyane muri etape tugeze ko wosanga turose ibintu mu minsi bikaca vyononekara. Uri no hageze yuko dushiramo ingufu nyinshi nkaje umuyobozi mukuru mu minsi nzoza ndaza keshi wanagomba bigashana kabiri mu ndwi cyangwa gatatu mu ndwi. Ubu rero asigaye bice bikenya muga bisaba ingufu nyinshi cyane n'ubwitonzi bwinshi n'ubukerebutsi n'ubwenge. Ngira ko mbwira ishira hamwe ririko rirakora bino bikorwa byatsindiye isoko ko mbandanya ndarishira ko akarindi kanininya cyane. Mbandanya ndarishira ko pressure cyane kugira ngo ntibadebukirwe abene gihugu ku kwezi kwa gatatu mu ntango z'ukwa gatatu cyangwa mu mpera z'ukwa kabiri baronka ayo matara twiteze hari imyaka myinshi turindiriye. Murakoze.